gihugu cacu ciza c'u Burundi harakomeje kugenda hibonekeza ibiziga by'abagabo ndetse n'abandi banywanyi bo mu yindi migambwe igitandukanye. Ibi birakomeje kugenda biratera amakenga mu gihe mu Burundi hariko harategurwa amatora himirijwe by'umwihariko mu mwaka uza azoba mu mwaka wa 2025. Biravugwa ko rero abanywanyi b'umugambwe CNL Sawanyafrodebu ndetse n'indi migambwe igitandukanye aribo bakomeje kugenda baribasirwa n'ibyo bibazo ndetse bakomeje kugenda baragirirwa nabi n'imbonerakure ndetse n'abandi banywanyi bo muri CNDD-FDD. Mu nyuma y'iko rero hakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko kutumvikana hagati by'umwihariko ya CNDD-FDD ndetse n'indi migambwe igitandukanye, ndetse biravuga ko hakomeje kugaragara urunturuntu mu mitsegurire y'amatora nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Honorable Hagatorwa amaze igihe yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse akaba amaze igihe kirekire muri politiki y'u Burundi, yongeye gutangaza ndetse no kugaragaza neza ko ibiriko birakogwa by'umwihariko n'abategetsi mu Burundi bitazobagwa neza kuri ino nshuro, ndetse agaragaza neza yuko by'umwihariko imiryango mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu ndetse n'indorerezi zigomba kuzobona by'umwihariko ndetse zikanagaragaza ibyo baye byose mu nyuma y'uko abamenyesha makuru nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi babujejwe kuzotangaza ibyo bazibonera ku matere ahazotorerwa ndetse n'ahazabera ibikorwa by'amatora nk'uko byoma biragaragara canke nk'uko byama biratangazwa. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugeraho canke akomeza kugenda aradusumira, aravuga ko mu kiganiro Honorable Agatorwa yongeye kugaragaramo yumvikanye ashimangira ko ibiriko biraba mu Burundi by'umwihariko bitagaragaza idemokarasi, ndetse agaragaza ko by'umwihariko CNDD-FDD ikomeje kugira uruhara rukomakomeye cyane mu kudindiza iterambere ry'abanyagihugu ndetse no guta mu mpanga Burundi. Uyu mugabo otongeye kujya umunwa ku bigendanye n'ibyemezo ariko arafatirwa ndetse n'ingingo zimwe na zimwe zishobora kuzomubuza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, yagarutse no ku ntsinzi yiwe by'umwihariko ndetse agaragaza neza yuko by'umwihariko yiteguye kuzotsinda General Major Evaristo Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko yakoze kino kiganiro mu gihe abayoboka CNL ya Agatorwa bakomeje kugenda baragandagurwa by'umwihariko. Ubu tuvugana amakuru yama aradusumira uyu munsi kuwa Mungu ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2024 mu gisagara ca Bujumbura haratowe ikiziga kitazwi cy'umugabo, ariko kandi biravugwa yuko amazina yiwe by'umwihariko n'imyidondoro yiwe nubwo itigeze iramenyekana neza, ariko biravugwa ko yarasanzwe ari umunywanyi wa CNL iyoboka Agatorwa nk'uko byama biragaragara. Hari n'undi munyagihugu aherutse kugandagurwa nk'uko byama biragaragara ajogonwa mu ishyamba, ikiziga cye bakaba ariho cyatowe ndetse by'umwihariko bikaba byaramenywe yuko ababigizemo uruhara ari bamwe by'umwihariko rero by'umwihariko mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi byose birakomeje kugenda biragaragaza ndetse biranerekana neza yuko ngaha mu Burundi by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ukutumvikana ndetse no kutihanganirana ku badahuje ivyumviro vya politike nk'uko byama biragaragara canke biratangazwa. Turabigaye ko mu buryo burambuye muri kino kiganiro cacu cuno mwanya turaza kugaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ku byabereye i Rwanda mu gihugu ca Angola. Nyuma y'igihe kirekire, nyuma by'umwihariko y'ibikomeje kugenda biravugwa canga y'ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, biravugwa yuko by'umwihariko Kongo yanze kuganira n'umwari wa M23 mu nyuma y'iko yari yaramaze kugenda irabyemera. Nubwo rero bitigeze birashigwa ahabona canga se ngo binatangazwe, hari benshi bakomeje kugenda barabisaba ndetse banagaragaza neza yuko ari bwo buryo bwiza bwo gukemura ibibazo bikomeza kugenda byibonekeza ngaho nyine bigendanye n'umutekano muke cyane ndetse n'ingwano zigaragara ngaho ku butaka bwa Kongo. Uyu munsi nyine nk'uko twama turabigera ko cange tumaze imisi turiko turabivuga, hari hateganyijwe ibiganiro bihuza Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi wa Kongo i Rwanda mu gihugu ca Angola, ariko bikaba byosubitswe kubera kutumvikana canga se kubera kutaganira n'umuhari wa M23 nk'uko byama biragaragara. Ibibaye mu gihe bivuga ko u Burundi by'umwihariko ku munsi w'ejo umwe mu bategetsi bakomeye atigeze aratangazwa amazina yagendereye by'umwihariko Perezida wa Kongo ndetse akaba yaramushyiriye ubutumwa by'umwihariko ubutumwa atahamenyekana icyo ari kirimo, ariko kandi twe turiko turagerageza kuba twomenya ibyo yamurungikiye ndetse bikomeje gutuma by'umwihariko Burundi na Kongo bikomeza kuba gati gakubiranye mu bigendanye no gufatana mu mugongo mu kugwana ingwano ziriko zirabera nga ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ku rundi ruhande ukaburaba ugasanga atanyungu canga se atamusaruro ziriko ziratanga.
ndabahaye ikaze mwese sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza nga kuri nomboresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi byo bitandukanye ndabahaye ikaze abatwumviriza mwese by'umwariko muherereye nga muri kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'ababanyi abari mu Rwanda bari muri Uganda bari muri Congo Tanzania Kenya ndetse n'ahandi ndabahaye mwiriwe mwese ndabahaye ikaze abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya Asia Australia America n'ahandi hose twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane ibarubwa mbere ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nabisanguze ku inshuti zawe ikaze amakuru tuyatangurire mu Burundi uyu munsi kuwa Mungu kwigenekerezo ya 15 Kigarama 2024 Honorable Agatogwasa ya kwihangana byanze nyuma y'amakuru ateye ubwoba yaje kugenda aragaragara biravuga ko abanywanyi b'umugambwe CNL bayoboka Agatogwasa bakomeje kugandagurwa abandi bakanyuruzwa abandi bakaca barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nga mu Burundi ibi biragaragara yuko rero ngo biriko birakogwa by'umwariko naho muri CNDD-FDD bashaka kongera kwiharira amatora ndetse ibibanza bigiye bitandukanye nga mu Burundi mu nyuma y'uko ariko rategurwa amatora Honorable Agatogwasa aravuga ko ibyabaye mu bihe bigiye bitandukanye no muri kahise ku Burundi mu matora hagiye atandukanye bitazongera kugaragara kuba kuri no nshuro nyuma y'uko avuga ko yamaze kwihagurukira ndetse yiteguye guhangana n'inzego zose nga mu Burundi mu rwego kugira ngo amatora azoce aragenda neza ubusanzwe imigambwe igiye itandukanye irimo nka CNL Sawanya Frodebu ndetse by'umwariko na Iprona imwe mu migambwe ikomakomeye cyane ifise izina rikomakomeye cyane nga mu Burundi yaragiye irahura n'ibibazo bigiye bitandukanye yaragiye irahura n'akaga gakomakomeye cyane nk'uko byama biragaragara mu gihe amaze imisi haratangazwa byinshi cyane bigiye bitandukanye mu kutegura amatora neza by'umwariko harakomeje kwibonekeza ibiziga by'umwariko by'abayoboka Honorable Agatogwasa bigaragara yuko bari bamwe mu banywanyi biwe hari n'amakuru avuga ko bamwe mu bagira uruhara muri ivyo bikorwa ari bamwe rero mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu gatondo kuri uno munsi kwigenekezo rya 15 ukwezi kwa 12 2024 haratowe ikiziga c'umuntu w'umugabo kijyamye hakujya ibarabara hafi ya Jardin Public ni muri zone ya Rohero ni mu gisagara ca Bujumbura by'umwariko umwidondoro wiwe by'umwariko uwo yapfuye ntiwashoboye kumenyekana icyakora byaje kumenyekana nuko yari umunywanyi w'umugambwe CNL ayoboka Honorable Agatogwasa ababonye ikiziga baremeza ko uwo munyagihugu by'umwariko yoba yarafise imyaka iri hagati ya 40 ndetse na 50 yoba yaragandaguye mu ijoro ryakeye abamugandaguye baramunize kuko rero atanguma yarafise ku mubiri hikekwa ko by'umwariko umunyagihugu yoba yanigiwe ahandi abamunize bakaba baje guta ikiziga ciwe hafi aho ngaho kubw'amakuru dufise rero abapolisi barashitse ahari icyo kiziga bagerageje kurondera ibimuranga mu mpuzu yari yambaye ariko atana kimwe bamusanzemo by'umwariko icyakora hari bamwe bemeza neza yuko by'umwariko yoba yari umunywanyi wa CNL abajejwe umutekano baraciye bafata ingingo yo gutwara ikiziga cyiwe mu bitaro by'abasirikare bya Kamenge nk'uko byoma biragaragara gushika ubu ngubu rero by'umwariko ntiraturashobora kuronka umwidondoro wiwe uwo munyagihugu yaraye agandaguwe nk'uko byoma biratangazwa ndetse by'umwariko ariko turacyakomeza kurondera kugira ngo no muri CNL babashe kuba botubwira neza ingene ndetse by'umwariko n'umwidondoro wiwe wuzuye nk'uko byoma biragaragara ntabwo ari uwo ngo gusa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara hari undi munyagihugu by'umwariko bigaragara yuko nawe aherutse kugandagurwa nk'uko byoma biragaragara cange nk'uko byaba biratangazwa umunyagihugu yaragandaguwe by'umwariko ejo haheze kwigenekezo rya 14 bacuramutsa mu ishamba ariko kandi hakaba hotanguye kumenyekana babigizemo uruhare umunyagihugu yari amakuru akomeza kugenda haratugira mu mwanya rero aravuga ko abanyagihugu benshi batari ko barishimira amajambo ariko aratangazwa n'umukuru w'igihugu General Major Everest Ndayishimiye nubwo rero by'umwariko yari ariko ashimagiza ibikorwa bya BRB nk'uko amakuru yama aradusumira cyangwa yakomeza kugenda aratugera bivuga hari bamwe mu banyagihugu batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero baba bajwe no kuba babayeho mu buzima butameze neza nyamara mu gihe Burundi bwahoze ari kimwe mu bihugu bikomakomeye cyane nga mu karere k'ibiyaga binini
ariko gushika none uno mwanya abanyagihugu b'abarundi akaba ari bamwe rero mu banyagihugu by'umwihariko babayeho nabi, babayeho mu buzima buzimvye, ubuzima butari bwiza. Abanyagihugu benshi cane cane abegereye imipaka ihuza igihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi by'umwihariko barakomeje kugenda batakamba basaba General Major Evariste Ndayishimiye ndetse n'abategetsi by'umwihariko b'abarundi gukora iyo bwabaga kugira ngo bugurure imipaka bace bararonka by'umwihariko ibyo ibishobora kuba bubafasha by'umwihariko cane ibifungurwa baca barakura mu Rwanda. Ariko inzego z'umutekano z'u Burundi zirababera ibamba zigaragaza neza yuko u Burundi by'umwihariko atakintu na kimwe bubuze, by'umwihariko baca barafata ingingo yo kugara iyo mipaka ndetse no kwashira bamwe mu basoda baremere cane bacungera umutekano waho. Umukuru w'igihugu c'u Burundi by'umwihariko yaje kugenda agaragaza yuko rero ifaranga ry'u Burundi rigiye kuzazamurwa by'umwihariko ku gaciro kakomeye cane, ndetse anavuga yuko rero ibihano bimwe na bimwe byakoze ku banki nkuru y'igihugu izwi nka BRB by'umwihariko ari bimwe mu byatumye amahera mvamakungabura ndetse n'amahera by'umwihariko y'amarundi ata agaciro, ariko agaragaza neza yuko ivyo bihano byakuwe ndetse ari nayo mpamvu by'umwihariko Burundi bugiye gutanguza by'umwihariko ibigega bigiye bitandukanye cane bizofasha aya mabanki amwe namwe mu kuzahura ubukungu nk'uko byama biragaragara. Evariste Ndayishimiye yagarutse ku bigendanye n'iterambere ndetse no ku bigendanye n'umutekano, aho yaje kugenda arashimangira yuko abansi b'u Burundi uzuragerageza kwitambika Uburundi akazobwitambika imbere bazoca baramugonga nk'uko byatangajwe. Evariste Ndayishimiye akiri by'umwihariko ku bikorwa by'ibanki ati banki nkuru y'igihugu by'umwihariko BRB itegerezwa kugarukana agateka kayo, by'umwihariko itegerezwa kubaho kandi by'umwihariko ikubahwa, uzoyigaya azoba agaye igihugu kandi uzoba ari umumenja tuzomwiruka ko. BRB irategerezwa kugarukana ubutegetsi bwayo ku mabanki byanga bikunda, tugarukane agaciro k'ihera rero ry'u Burundi kandi mwese muzovuga muti ibyo yavuze ngibi ndabivuze, mwese mukoranye kandi Imana niyo rero cabona agaciro k'ihera ry'u Burundi gategerezwa kubaho by'umwihariko kandi kakaboneka. Ibyo nyine nk'uko natanguye ndabivuga, ibyo by'umwihariko umukuru w'igihugu nyine cyo Evariste Ndayishimiye yabishikirije ku munsi w'ejo haheze ku igenekerezo rya 13 Kigarama 2024, aho yariko rero yugurura ikese y'isabukuru by'umwihariko iharugwa mu myaka 60 y'abanki nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB imaze iri ku kivi. Njewe ndiko rero ndagira by'umwihariko mobilisation generale kubyerekeye production amahinguriro, iyo ni strategique by'umwihariko umukenyuro wa mbere. Mobilisation by'umwihariko nk'uko byoma biratangazwa umurundi wese by'umwihariko atazokwemera kuja by'umwihariko ku kivi tuzomubwira agume rero ajyamye mu gitanda iwe. Kuri abo bakozi ba leta utazokwerekana mu gisata akoreramwe rero ico abanyagihugu bungutse mu bikorwa byiwe azoca arataha, ni ukuvuga rero umwe wese azoharugwa ku gahanga kiwe by'umwihariko ataco amariye abenegihugu ace avamwo nk'uko byoma biratangazwa. Nyirico Evariste Ndayishimiye by'umwihariko arakomeje kugenda agaragaza amajambo akomakomeye cyane mu gihe Burundi bugiye kwitabira amatora, cane amatora agizwe n'abanyeguriza amateka ndetse n'ashinga amateka ndetse n'abakuru b'imitumba, ndetse amakuru akaba akomeza kugenda avuga ko aya matora azoca by'umwihariko arasozegwa na bamwe mu bagize by'umwihariko abazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko byoma biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi aravuga ko Uburundi by'umwihariko cane muri CNDD-FDD bakomeje kugenda barikoma ibikorwa bigiye bitandukanye by'umutama ndetse akaba n'incabwenge Honorable Agatogwasa by'umwihariko ndetse n'abayoboke biwe bo muri CNL nk'uko byama biragaragara. Evariste Ndayishimiye aravuga ko afise ubwoba bw'uko rero by'umwihariko yoba by'umwihariko atinya kwitozanya by'umwihariko ku kibanza cy'umukuru w'igihugu n'uyu Honorable Agatogwasa mu nyuma
y'uko rero havuzwe ko yabashije kuba yo mutsinda mu matora yabaye by'umwihariko mu myaka iheze, ndetse aya matora akaba yaraje gutuma rero by'umwihariko abo muri seneri bavuga ko rero aribo bari baratsinze amatora, nyamara bikaza kurangira by'umwihariko aya matora ndetse niyo nsinzi yegukanywe cyangwa se itangajwe kuri bamwe rero by'umwihariko mu bo muri CNDD-FDD. Kugeza ubu CNDD-FDD iriko irakora iyo bwabaga kugira ngo ibashe kuba by'umwihariko yotahukana insinzi mu matora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, nkuko vyoma biragaragara canke nkuko byama biratangazwa. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko Denise Nkurunziza by'umwihariko akaba ari umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza yaroza atwara igihugu c'u Burundi, by'umwihariko yongeye kumererwa nabi, amagara yiwe akaba atifashe neza. Ibi turiko turabisoma mu butumwa twarungikiwe by'umwihariko n'umukozi wiwe imuhira, aho yavuze yuko yaje kurungikwa ku bitaro bya Chila Hospital mu nyuma y'uko rero by'umwihariko yaje kugenda by'umwihariko afatwa n'indwara zitaramenyekana. Ni mu nyuma y'uko rero amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko Denise Bucumi Nkurunziza by'umwihariko yamaze kurakarira cyane CNDD-FDD mu nyuma y'uko rero nubwo bitigeze biravugwa yashinjije kuba yaragize uruhara by'umwihariko mu kugandagura umutware wiwe cyangwa se by'umwihariko uyu nguyu Petero Nkurunziza nyine umugabo wiwe. Amakuru ariko aradusumira aravuga ko rero abo umuryango wa Denise Bucumi Nkurunziza ari bamwe rero mu bashigikiye Honorable Agatogwasa. Ibi byatumye by'umwihariko hibazwa niba rero by'umwihariko ari abo muri CNDD-FDD bo bariko bakoze iryo baracange ayo mahano, by'umwihariko bakaba babashije kuba bamukorera ikibi kugira ngo hadakomeza kugenda arabashigikira mu nyuma y'uko rero asanzwe arafise abayoke bakomakomeye cyane benshi. Uyu nguyu arasanzwe arafise ishengero nga mu gihugu c'u Burundi izwi nka Eglise de Roche, imwe rero mu mashengero akomakomeye cyane afise abayoke benshi, kujya rero by'umwihariko abayoke biyo baramutse bayobotse Honorable Agatogwasa yoca arabona intsinzi mu kanya nko kuguhumbya. Ibi byaje gutuma rero benshi bongera kwibaza by'umwihariko Denise Bucumi Nkurunziza ndetse na Agatogwasa by'umwihariko igihe batigeze kwitaba ibirori byo kwimika President Evariste Ndayishimiye ubwo yaragiye by'umwihariko kwimikwa ngo atangure kurongora Uburundi. Icyo gihe gusiba kwabo by'umwihariko kwarabonetse cyane kandi kwariko kuravugwa cyane bikomakomeye cyane, ndetse kongeye kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko kandi ibyuko rero ibyuko by'umwihariko batigeze baritaba ibyo birori byari bimaze n'imisi biriko birahanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye. Umupfasoni Denise Nkurunziza by'umwihariko icyo gihe ari mu kigandaro nyuma y'imisi 10 apfakaye. Umushinga ntahe wiwe by'umwihariko Petero Nkurunziza by'umwihariko akaba icyo gihe ataranashingurwa. Hari benshi batanatahura ingene rero by'umwihariko kwimika umusubirizi by'umwihariko Samurangwa nkuko rero bo bamwe banamwita bikogwa, kandi by'umwihariko uwusubiriwe ataranahambwa mu migenzo y'ikirundi by'umwihariko caraziraga ko yuko rero Samurangwa yimikwa umwami atarahambwa, ahubwo by'umwihariko Samurangwa yahora yimikwa ku munsi wo kuva ku rupfu, nkuko rero by'umwihariko tubisanga mu gitabo imigenzo y'ikirundi cyanditswe n'umuhisi Patiri Yohani Batista ntaho kaja by'umwihariko ku munsi wo kumarigwa kuva ku rupfu niho rero by'umwihariko bimika umwami wundi. Hari benshi rero by'umwihariko bagumanye ikibazo cy'ingene Uburundi bwinjiye mu misi mikuru rero yo kwimika by'umwihariko Evariste Ndayishimiye, nyamara by'umwihariko abandi by'umwihariko batari barabikora nk'uko byama biragaragara. Iki gihe benshi barafashe ingingo ndetse banagaragaza ko by'umwihariko atakabuza ari ibigaragaza neza yuko CNDD-FDD ariko yagize uruhara rukomakomeye cyane mu kugerageza guhotora ndetse no kugerageza by'umwihariko kurugandagura uyu munsi Petero Nkurunziza. Uhereye icyo gihe biravuga ko rero Denise Bucumi Nkurunziza atorohewe, ndetse yagiye arakubakubana ndetse yaragiye ararebana ayingwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nyine azwi ku izina rya Angelina Ndayishimiye, aho bivuga ko yagiye aragira uruhare mu bikorwa bigwanya by'umwihariko uyu mama buntu uyu nyine umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza nkuko byama biragaragara, ariko avuga yuko rero Imana ariyo yonyine ishobora byose.